nari ngiye guca Kigali ngiye Dubai. Dushitse muri Tanzania ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda baraduhagarika baradukura mu modoka baraturyamika hasi, imvura ikiragwa turakubitwa batwambura n'ivyo twari dufise, badutwara kudufungira ahantu tutazi. Badukuye ngaho saa moya, ahantu bagiye kudufungira twahashitse 11 z'ubuca, umenya mwijoro ntumenya no ku murango. Twamaze imisi 5 tudafungura atana amazi. Abo baduhagaritse harimwo abari bambaye kaki nizo n'impuzu za bleu foncé zanditseko polisi. Twarakubiswe inkoni nyinshi, aha nahora ngwaye, bari bankubise mu mavi baramvunagura, aha mwitugu, aha mu mutwe urabona ko n'ubu hatarate, aha duhuye nagize mitenda, aha hose hari ibishunduri. Hari amakuru avugwa ko hari abapolisi mu gihugu ca Tanzania bafata abarundi mu nyuma babatwaye mu busho bakabafata ku nguvu. Ayo makuru uri mu gashobo warayaronse? Ivyo birahari, mbere unafunzwe ntusinzira, uguma wiyumvira ko mwijoro bashobora kuza kugutora. Urumva bariko baragutortira ko bagutwara ahantu mu cyumba. Iyo biriko birabuko umuntu wese afise amategeko amukingira. Harababwira ati telefone ambassade mubaze ko tutazi. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndababwira ko kuri micro rijo nyene juste gale cadre information et que black machine black bien de camera mwitu musaza. Ndababwira ko nabokiye muri ndabazana muri Doki House. Muvyi Imana yahaye umuntu kwisi yaramuhaye igihugu azovukiramwo, ariko vyongeye amategeko y'isi arahari agenga umuntu mu gihugu yavukiyemo. Ariko vyongeye iyo umuntu avuye mu gihugu kaja mu kindi asanzwe afise amategeko amukingira. Ndabwira kuno munsi ndabazaniye umurundi yashoboye gukubagurwa mu gihugu ca Tanzania. Mbega uno Alain Jules ninde? Vyagenze gute kugira ngo ashobore gukubagurwa? Biba vyaciye mu nzira yahe kugira ngo yabe igipolisi canke bitwa babana migambo muri mu gihugu ca Tanzania bashobore kuba bafata n'abarundi, bamwe bagakubitwa abandi bakanyagutwabo. Ndakubwira ko ni ntayi dasanzwe mutumiro no munsi. Ndabaramutsa nyakubahwa Alain Jules. Ndabaramukije cyane. Nizera ko mumeze neza. Ego turashima Imana. Kuba tamuzi Alain Jules ninde? Alain Jules ni umupapa w'umwana umwe avukiye Bujumbura. Naraciye ku ishuri ndiga lycée municipal Rohero, ndaheza ninja kuri ETS mbandanya igisata electromécanique, sinashoboye kubandanya kaminuza. Imbere ko dushika mu vy'amashuri yawe ubwo tuvuga bwari umeze gute? Wari umuntu afise indoto zo gushika kuki? Mu buto bwanje nari mfise indoto zuko niga hama nanje nkashobora kwiteza imbere. Iyo abana bakiri bato bararota ati baramubaza tubifuza kubiki. Je nakunda kuvuga ko nzoba docteur. Nawe urabibona ko kuri micro ndi docteur. Wewe warota kubiki? Ego jewe indoto yanje nari mfise ibintu nakunda, nari mfise indoto yo kuba umusirikare. Nashaka kuba umusirikare ariko ntivyakunze. Sinaronse ayo mahirwe. Ko naragerageje no kudepoza muri ISCAM mugabo sinaronse amahirwe yo kuja mu bandi. Nuko urabandanyije ubuzima, urahejije intebe y'ishuri, uravuye ku ntebe y'ishuri, ubuzima bwaciye bubandanya gute? Ubuzima bwaciye bubandanya ko naciye nja muri stage muri garage, kwanza mbanza ndakora iminsi mikeya, hama mu nyuma nja mu vya transport, kunguruza abantu n'ibintu mu mayasi, ndavayo mu nyuma nja muri taxi. Aho hose wari ufise indoto izahe? Aho indoto nari mfise yo kuba umusirikare ko itabaye gikunda, naciye nja mu ndoto yo kugira nanje ndonke uburyo
bwo gushobora kubaho n'umuryango na famille yanje n'umuryango wanje nyene. Umuntu akura abona umenga uracyari muto. Byageze gute ngo ugira ubugeni hakiri kare? Umutima wakubwiye ati tuje mu rukundo nabindi. Yego, byashitse. Dushimira Imana yo yaguhaye urugo. Urakoze akazi imbere ko dushika mu gihugu cya Tanzania. Akazi kawe ko kunguruza abantu n'ibintu kari kameze gute? Nari mbonye gatanguye kugenda nabi. Umuntu yari yaranyizeye yarampa imodoka arayigurisha, hama mu nyuma ca ntangura kuza ndarondera nyene agapike ku ruhande nyene ku bashoferi tuba tuzinanye, yaruhutse akambwira ati ngukore. Ego amahenda nkakora nkoze iminsi 2 to dufaranga ndose tukaba ariko kwifashisha nyene n'umuryango. Byo mugenzo wa pike mwebwe abashoferi hari ico bafasha narijya mwese mutoranyara akazi carimwe uravye imidugi hari n'abakeneye akazi? Umugenzo wa pike urafasha cyane kuko abantu bose ntibashobora kuronka abantu babizera, ariko wewe uri nk'umupatro waraguze imodoka ukizera umuntu nawe uyizeye abafise uwundi muntu yizeye ku ruhande, ku buryo yaruhutse atakoze amubwira ati je ntakoze uraza nawe ujye pike urabe ko uronka ungene ushobora gufungura urihe n'inzu nyene wisumemo. Ndabumva neza akazi ko gukunguruza abantu n'ibintu kari mu buzi buruhisha umuntu atogakora mu minsi 7 kundwe. Kari mu buzi buruhisha kuko ukora mu gatondo gushika mu ijoro kandi ukaryama amasaha make. Nibumva ni kuvuga yuko ntiwobishobora unabigerageje wonagwara woruhisha umubiri cyane. Hari abantu baca bavuga ngo ariko ngo no yarigirisha ngo gutambuka wicaye gashaho ngo warushe gute? Oya biraruhisha, akazi ko gutwara imodoka kararuhisha. Kuba benshi barabizi, abashoferi benshi barabizi, ntushobora gukora indwi kundi. Biragoye. Ufise umuryango, akazi yo gahagaze ufise umuryango, ubu uri umugabo, warabaye umuntu afise icagaba kandi ufise n'icugabira abandi uhereye mu muryango wawe kubutunganiriza ivyo ukeneye. Bimeze gute kubura akazi ufise urugo? Kubura akazi birababaje kandi umwe uri wenyene ni sawa, uri wenyene ukimugamo amaze kugira umuryango usanga nyene uja mu madeni kacuja nyene ukacusanga wagiye no mu wundi buzi atari ubyo wawe, ugasanga wagiye mu by'ubukomisiyoneri kugira nyene umuryango ntukwame. Kubera bose baba bahanze amaso wewe, umwana nta wundi muntu waja kumubwira, araba papa, umugore araba papa, araba umugabo. Urumva rero kubura akazi birababaza, utegerezwa kubabara, kandi hari ibintu utegerezwa kubura toronka batabigufashije mu gihe utabukora. Ndakumva neza ati Imana itabara abagabo mu Burundi rimwe na rimwe bishika bakabura akazi. Batabare gose kwera abantu babura akazi, haro nabo usanga atako bigeze baronka, nabo nyene baba bakeneye akazi. Wow. Ubuzima burabandanya iki? Iyo umuntu afise umwuga watubwiye yuko mu gishoferi mukundana cyane, haro n'abashoferi rimwe na rimwe bishika ugasanga baje gukora igikonvoyeri. We vyarashika cyangwa wari hagarara kati jewe nzi gufata irya revye navora kabisa. Byarashika uri kurarondera ubuzima nturaba ngo ngufise permis, urose n'ukwizera akaguha umuryango urakora ukayatoza. Kuko ico tuba turaganya cyane n'amafaranga yo kwibeshaho.
mwumva ni kuvuga no ku muryango negezwa gukora. Ego baca bavuga bati mbega ababanyi bombona bari bamenyereye ku muduga ati akazi k'igikonvoyeri umeze nk'usubira inyuma ntiwatinya yuko nimba uri muri rwagwaruka rutinya yuko abantu baruvuga cyane ngo yasubiye inyuma bava uba inkuru y'ububare? oya sishobora gutinya kuko n'ubundi ntagiye gukora abo baza kuntwenga ntibaza kumpa ibyo nkeneye. Jewe mu kuja gukora rero aho ku muryango nta muntu n'umwe ndahaba mbanzi yuko ngiye kuraba basi ko ndonka 20,000 30,000 gira igende neza nshobore kwimenya nyene ko uraza abantu kenshi ibintu wifuza impaka wewe ni ubirondera cyane. Sishobora kugira amasoni kandi mba ndiko ndaca amahera. Wow. Biko biza kuri ni poem idasanzwe. Ariko inyuma y'ivyo vyose hari abantu babona kujya ntibabona umunezero umugabo aronka yatashe yaronse. Bimeze gute muri utashe wayakwijije nawe utarufise imodoka yiwawe? Ndaryoherwa cyane. Waba uri president muhira? Muhira ubu ufise n'ijambo. Mugabo utaronse ugenda winyegeje, hari n'igihe ucuraba ahantu buraterama kugira amasaha agende kavuga ati reka nze kugenda baryamye basi bataza kungora. Mugabo iyo waronse uca utaha kare bakakubona. Gufata ingingo yo kuja kurondera imanamba, twakuze abarundi benshi baja kurondera imanamba, umuntu akagenda akagarukana iradiyo canke ibindi vyinshi. Vyagenze gute? Ingingo yaroroshe kuyifata imbere ko tuvuga inzira waciyemwo, umuryango warakubwiye ati kenda turaguhezagiye mu shinga nayo wacu? Umuryango waranyemereye cyane ati genda urondera ubuzima, mbere no kumfasha baramfasha baranterera kugira nshobore gushika aho hantu nari nshaka kugera. Nuko tubwire urugendo rwawe kwagenze gute? Warugiye amagana he? Waruvuye mu Burundi? Tubwire ivy'urugendo rwawe. Urugendo rwanje muri rusangi urugendo rwanje rwagenze nabi ko nari mvuye Bujumbura nurira imodoka y'ivoiture kwa Sioni iri mu bwoko bwa Field. Rero nagiye nihuta ndabaza ati nkeneye imodoka ishikana i Kigali yihuta. Rero iyo modoka Kigali warugiye gukora iki? Nari ngiye guca Kigali ngiye Dubai. Kubera gufata ingingo yo guca i Kigali kandi ugiye Dubai? Nafashe ingingo yo guca i Kigali kubera ko i Kigali niho nari nabajije numva itike y'indege niho izimbutse. Kuko nari nabajije muri Burundi bambwira yuko itike y'indege ari $945, y'i Kigali mbajije sanga na $700. Ca ndabara rero iyo difference ya $240 cavuga ati reka nce hasi kugira nshobore gushika i Kigali hama mfata indege ishikana Dubai. Hama muvuye ngaho mu muduga tuvuye Bujumbura, kuko mu kugira winjire i Kigali ubanza guca Tanzania. Rero camva Bujumbura ndi kumwe n'abantu 4 mu modoka. Rero tuvuye Bujumbura turagenda turaca Kabanga ku mupaka w'u Burundi na Tanzania, turatanga ivyangombwa baradushirira ko kidodo, turabandanya dushitse ku mupaka turinjira muri Tanzania. Dushitse muri Tanzania ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda niho twahura n'abantu baraduhagarika baradukura mu modoka baradusopa baradukubita
badutwara n'ibintu byose twari dufise, hama baradufunga. ariko kugira babakure mu muduga babatware bakora ivyo bintu vyose, ico gihe bababwiriza ko mwakoze iki? Batwagiriza ibintu vyinshi, batwagiriza ko turi abasuma, kuko muri abo bantu twari turi kumwe harimwo abari bafise amahera, amahera arenga ibihumbi 10 by'amadolari. Ayo mahera rero barayabonye, je nari mfise amadolari 300 hamwe na senkani y'amayero umufuko. Rero ayo mahera rero bayabonye baci batangura kutwagiriza ibintu ngo turabasuma, ngo tugiye guhungabanya umutekano mu kindi gihugu. Baraturyamika hasi, imvura ikiragwa, turakubitwa, batwambura n'ivyo twari dufise, hama baca baradufunga. Ariko imbere ko bafunga abo babahagaritse bari abapolisi, bari abaki bahagarika imodoka iri kuraja mu kindi gihugu? Abo baduhagaritse harimwo abari bambaye kaki n'impuzu za bleu foncé zanditseko polisi. Nibo baduhagaritse, ndiko ndisigura ndababwira ati jewe mfise indege intwara 18h, ntibavyemera, bambwira ati wewe ko ufise haraka cane n'ibiki, icara harya. Canicara mu bandi, muga mu nyuma vyahavuye bivamwo turakubitwa. Kugira mukubitwe vyagenze gute? Nimwe mwisiguye nabi canke hari amakuru akibatobohozamwo vyasaba ko mu vyumvishwa bukebuke? Kugira dukubitwe sinovuga ngo vyavuye ngo kuri sinzi igituma bimvire kudukubita, kuko abo bandi bobo barabanje barabicarika hasi. Mugabo je ndababwira ati je hari kosa mwambonyeko ntimwondeka nkabandanya, baranka baca bambwira ati nawe mwari kumwe nawe ja ngaho. Ko rero kuca batubwira ngo twubike inda hasi, turakubitwa, je ndanahaguruka ndiruka, subira ndafatwa n'abandi bari imbere, baranzana hahandi narindi, turakubitwa, baca baja kudufunga, badutwara kudufungira ahantu tutazi, tumara imisi 4, imisi 5, twamaze imisi 5 tudafungura atana amazi. Aho hose ntimwari bwaje imbere ya OPG? Aho ntitwari bwaje imbere ya OPG, twahagiye umunsi wa mbere batwinjiza mu gasho. Niho haje umuntu w'umumama aratwumviriza, yambaye teni nawe aratwumviriza, hama mu nyuma baradushira mu gasho. Aho hose usanzwe uri umurundi ufise umuryango ariko agira ibibazo mu gihugu ca Tanzania, barabaho uruhusha ngo mushobore gutelefona yawo umuryango canke muri ambassade bashobore kumenya ingorane muko murahura nazo? Oya, nta ruhusha bigeze baduha, kuko n'amatelefone barayatwatse. Jewe kugira bamenye yuko mfunzwe, hari umuntu yarenganye akorera ku kamyo acaramenya, yandenganye, bari baje kudukubita acaramenya, acavuga tujya muhungu ndamuzi n'uwi Bujumbura. Biko rero kuca antabariza, haciye imisi muhira bakamenya ko mfunzwe, kuko bari barabuze iyo nagiye, batangaje bandondeje, niko baca bamenya ko mfunzwe. Mugabo hariho umuntu yigeze kuba umu Ambassadorial akora muri FOMI muri Tanzania, umuryango wanje wino waramwikoze ko uramutuma, kubera wewe yari hafi yaho narindi. Umutumye araza ahantu ku gasho nari mfungiwe, arabaza ati hariho umuhungu yitwa ukunuku, yitwa Jire, afunzwe. Baramuhisha, baramubwira ati uwo muntu ntawe uri ngaha. Baraguhakanye ko atari huri? Barampakanye ko atariho ndi. Mugabo ahavuye ahakuye ikirenge, niko kuca baza bakaca bambwira ati tugira tugutahane,
turakugiriye imbabazi. Mugabo urumva nta kigongwe bangiriye kuko nuko bumvise hari umuntu yandondeye. Kuko guca bampa telefone bari bayinyatse bambwira ati hamagara biwanyu itaba kwenu mukutaniye ku frontiere ku boda. Baca bampa rero telefone niko kuca banzana direct no kuri frontiere y'u Burundi Kabanga. Wazanye n'igipolisi ca Tanzania? Ca Tanzania. Baca bampa abandi bapolisi b'u Burundi, baca baha abapolisi bababwira ati uyu muhungu ni mumushikane muhira. Aho hose wari ufise urugendo urakubiswe atacuzira. Mbega aho igihe dusubiye inyuma gatoya muri ko murakubitwa ntibafashe umwanya ngo babasaba amakuru akwiye kugira ntibasange bihenze? Oya, ntibigeze bafata umwanya, batubwira ibyo batubaza byose ko baza kubitubariza aho bari bakeneye kutujana. Iyo umuntu yumvise inkoni ashobora kwibaza ko ari zibiri cyangwa zitatu. Nimba uvyibuka neza uyibuka inkoni mwakubiswe? Sha, inkoni twakubiswe kweri zari nyinshi kweri, kandi badukubitira hamwe ikivunga. Twarakubiswe inkoni nyinshi, aha nahora ngwaye, bari bankubise mu mavi baramvunagura, aha mu bitugu, aha mu mutwe. Umutwe urabona ko n'ubu aha hataratema, aha duhuye nagize mitenda, aha hose hari ibishunduri. Mugabo ndashima Imana ko ndiko ndagira akamitende, nayo ubundi inkoni twakubiswe vraiment sinoba ndazibuka igitigiri. Zari nyinshi cyane? Zari nyinshi kabisa. Muriko murabitubwira turi mu gihe wari ufise vyangombwa vy'iwawe, uraje urafunzwe umunsi wa mbere, umutima wari umeze gute? Narijya wari kwitegura ubuzima bushasha bwo kuja guteza imbere umuryango n'igihugu cyawe? Nari meze nabi, n'amagara ntiyarameze neza, nari navunaguritse. Ikintu mu mutima ca mbere, ikintu nasaba Imana ko nokira nkashobora gusubira gutambuka, kuko nabona umengo ntibizosubira gukunda ko ntambuka. Mugabo ndashima Imana ko ntambuka. Hama mu nyuma ndababazwa n'ukungene banyiciye urugendo, n'ukungene uburyo umuryango witanze bagaterateranya uburyo. Mbabazwa n'ukungene umuryango witanze bibaye imfagusa. Bumva itike y'indege ibaye anire, visa yanje uko nyene. Mwumva nategezwa kumva mu mutima yuko ndushe cyane. Narababaye kweri gose. Hari amakuru avugwa ko hari abapolisi mu gihugu cya Tanzania bafata abarundi mu nyuma babatwaye mu busho bakabafata ku nguvu. Ayo makuru uri mu gashobo warayaronse? Amakuru arahari, ivyo birahari. Benshi mbere unafunzwe ntusinzira, uguma wiyumvira ko mwijoro bashobora kuza kugutora. Urumva bariko baragutortira ko bagutwara ahantu mu cyumba, n'ivyo birashobora kuba biba. Mugabo jewe ntivyambaye ko, mugabo hari aho bihora bibako. Iyo biriko birabuko umuntu wese afise amategeko amukingira. Harababwira ati telefone ambassade mubaze ko tutazi? Nta na kimwe bigera batubwira, ahubwo icyo bo bashaka ntibashaka nuko hariyo n'umuntu ngira yomenya yuko turi aho hantu. Wumva mu bisanzwe bashaka ibintu byabo byari mu mutwe wabo kwari kutugirira nabi gusa. Twe twaharuye nk'ubugizi bwa nabi. Ego umunsi wa mbere ntufunguye bakuboreje igufa, wararonka imiti yo kwivuza? Oya, nta kintu na kimwe nigeze ndonka, atari uko hariho umumama yakoranye naho hantu, aho na twari dufungiwe, niwe yazanye ikibiswi. Ari ku munsi ugira gatatu, igisuguti. Nico twashoboye gushira mu nda, cyo tunywa n'amazi, icupa ry'amazi rimwe cyo turisangira n'abo bantu nyene. Abahungu batatu twari dufunganwe, abo bandi
bagenzi banje twari turi hamwe mu gasho. Uburundi busanzwe bubanye neza n'igihugu ca Tanzania. Mbere imigenderanire nta na rimwe tuvuga ko yameze nabi. Ukiva i Bujumbura witeze ko wogirirwa hoborezwa igufa nk'uko wariborejwe. Amakuru yuko hari abarundi bafatwa nabi muri Tanzania ni wayaronka? Amakuru narayarose kandi amakuru atari make, kandi twebwe twagenda duca Tanzania kubera tuzi Tanzania gifitaniye imigenderanire myiza n'igihugu cacu c'u Burundi. Mugabo birashika hariho n'abantu benshi, hariho n'abarundi benshi bafatwa bagatotezwa, bakagirirwa nabi, bakibwa n'utuntu twose bafise. Hariho n'abo bariko barakorerayo akazi batashe ntihagire ikintu na kimwe batahana, bakabategera bakabambura uburyo bwose bakoreye. Wewe vyarashitse uraborezwa igufa ariko mu nyuma uragira Imana barakubwira ati bagutahane. Mbega ko wari usanzwe ufise argent de poche yawe, amahera wari kuragendana arenga $300 n'amayero 50, wowe warayasubijwe? Ntayo nigeze nsubizwa, ahubwo amahera nagumanye yafashije nayo mahera y'amarundi nagira ndihe iyo modoka iza kunshikana mu Rwanda, Kigali. Niyo yagufashije? Imisi 5 nturanafungura imbere ko bakuriza imodoka bagusubize ikabanga, ntibanakugaburiye naho nyene? Oya, ntibangaburiye, baje bihuta muga mu nyuma maze kugera muhira i Bujumbura naramenye igituma bandekuye, ko hariho umuntu yantabarije. Yaje kubaza ko ariho ndi, baramuhisha ko ariho ndi, mugabo baca hengera agiye, basubira baca barandekura babonye agiye kubera bari bamaze kumubwira ko atariho ndi. Rero niho nashika ino nkamenya yuko hari umuntu yaje kumbaza, nkaca amenya n'igituma bandekuye. Polisi ya Tanzania irakuzanye gushika ikabanga, bagushikirije abapolisi b'u Burundi, igipolisi c'u Burundi. Wowe warakibwiye ingorane wahuye nazo yuko wibwe n'igipolisi ca Tanzania? Igipolisi c'u Burundi imbere yuko ndakibwira ibibazo nahuye navyo, babanje barabahamagara abapolisi barayaga nabo basirikare bo muri Tanzania. N'abapolisi bo muri Tanzania? Ni n'abapolisi b'u Burundi. Bayaje barayaga, mu nyuma baca baraza. Rero abapolisi barambaza ati wesha uraza huba? Tego ndaza huba. Cambira turira irya modoka, canurira pick up. Rero niho kuza kubabwira, barambwira ngo none ngo wewe ngo wari wagiye hariya gukora iki? Yabagira ati jewe nari ngiye kurondera ubuzima. Ati none ko ndababwira ati jewe nta kintu na kimwe bansigiye, amahera baratwaye, ngombwa baragumanye, nta kintu na kimwe bansigiye. Abapolisi rero bari bantwaye baciye bambwira ati rero twe twamaze gufata urugendo, twe tutegeza kuguha gushika itegeko baduhaye. Ivyo woye twe naco twabivuga ko utabibwiye ujya mu shefu yasigaye hariya. Uko kugenda muhira babanza baramvuza, ndaja kwa muganga aranyitaho nyene, hama mu nyuma ndatora mitende. Ndabonye ucumbagira n'ubu. Ndacumbagira, hariho udushoki nyene gifise utudurere nyene, ngabo ndizera ko ubu yemeze neza paraporo yuko nahora ameze. Watubwiye ko ico gihe waciye ufata igipolisi c'u Burundi caciye gutahana kiragushikana imuhira. Yego. Ariko dusubira inyuma ku nkoni wakubiswe mu Burundi, bavuga kuvuga ngo yakubiswa yo kwarika. Uri kurakubitwa wegereye umupaka, wewe ntaco wakora kugira witabarize, haba guhunga izo nkoni canke gusemerera abantu bagira ico bagufashije? Muri Tanzania ivyo ntibibaho? Narakubiswe, nari nakubiswe ndashaya, impuzu zicafuye, ndaheba ndahaguruka ndiruka.
niruka nk'uwinjira mu Rwanda bwabo mu Rwanda barambwira toya hati genda mu biheze ti twe ngaha tuba dukeneye umutekano twe genda hariya muheze na bariya nyene niko kuca basubira kusaba banjana kandi aho nyene ku ruhande rwa Tanzania. Ariko ikintu kimagaruka n'ubwo gushika uyu mwanya kugumukubitwa umwanya wose ukubitwa utazi ico zira batana kumvirije mwebwe atanitonga babafatanye abo bapolisi nta mushefu bari bafise nta kintu na kimwe cyatuma babumviriza bari bakeneye sha nabona umengo ntibashaka kutwumviriza ahubwo bo ico bakora bakomeza badukubita kandi abari ngaho bose baradukubita ntitwarayoberwa umushefu tukayoberwa muto bivanye na uniforme bari bambaye bose hari abari bambaye za kaki za bleu foncé warayoberwa umushefu n'umupolisi muto umva mu busanzwe narabuze uwo ntabazi narabuze n'umwe yo ntabara igihe wari mugasho nta barundi mwahuriyemo igihe nari mugasho twarahuriyeyo n'abarundi bamaze igihe kinini nabo kandi iwabo batazi aho bari ariyo mpamvu twosaba ambasade y'u Burundi muri Tanzania ko yogerageza kuzirafasha abantu bagiriye ibibazo hariya kuko Tanzania ni igihugu kinini wewe bagufunze ata kintu na kimwe bagusigiye ntushobora kuronka ngene uzobwira biwanyu ntushobora kuronka n'ingene wotuma urumva uragira ibibazo kabisa ukaja mu bibazo bikomeye naho Imana nyene ishatse kuhagukura urahapfa. Turi mu gihe dusanzwe dufise na konsula y'Ikigoma mbega yoyo na burya abarundi baba bahaca bamwe bagiye kurangura imiduga abandi bakaja mu bindi bihugu yoyo ntaceze ikabafasha narijya ariyo ibihegereye konsula y'Ikigoma sinzi ko yoba ishobora kubafasha mugabo keshi ikintu nabonye naho boza kugufasha hari ukuntu bakwagiriza amakosa utakoze bivanye n'ingene baba bakwivye ivyawe baba nimba ari ibintu nimba ari amahera wakore barayakwiba bakakagwiriza ikosa nico bituma na konsula y'Ikigoma ambasade y'u Burundi muri Tanzania nuko bogerageza bagafasha kuko abarundi bagirira ibibazo muri Tanzania sibake si jewe gusa hariho n'abandi bimaze gushikira hariho n'abandi nasanzwe bafunzwe bumvise ko ndi umurundi bakamvugisha kuko nabo ari abarundi ego mwaganira ibiki kwaganira ko hari abatubwira yuko bamwe babarekuye abarundi bashobora kugenda hariya ugafunga imyaka 5 ugagenda iwanyu ugasanga barakugandutseko baraciye no ku mazi bazi ko wapfuye kumbe uri mu gasho hariya uriko urakora ibikorwa by'umunyororo kandi ugasanga nta caha wagirizwa yego hari abo wagirizwa yuko atavyangombwa binjira atavyangombwa bafise bwa nabo nyene bo bagarukira abafise imiryango ikeneye kubabona ikeneye kumenya ivyabo ikeneye kumenya amakuru yabo mugo ugasanga umuryango wewe uri umuvyeyi uramaze imyaka irenga 5 utazi uyu mwana wawe ari ivyo ni ibintu bibabaje namwe muravyumva iyo umurundi afashwe agatwagwa imbere y'inyamiramabi muri Tanzania naco iyo bishitse agaheza imisi vyasabwa ko abaje imbere y'inyamiramabi ngo aje mu butungane nta raporo zishikira ambasade kugira ngo bamenye abarundi bari mu buroko nico bazira bishobotse babahe n'aba avoka
amaraporo aba ari make. Je sinzi, hari igihe baronka raporo bakavyirengagiza, n'abandi baronka raporo bakaza bagakurikirana nyene abantu babo, muga mu gihe baba bamenye yuko bafunzwe vy'ukuri. Rero hariho abatanabimenya. Hariho abatanabimenya. Bari bakwiye kuza bagufashe nimba uri mw'ikosa, basi bagire communique babwira biwanyu, bababwire ico ufungiwe n'ikosa wagize. Ivyo vyoba bikwiye. Uti ntibahana umwanya wo gutora telefone? Oya, ntibaduha n'umwanya wo gutora telefone, muraburana, ahubwo gusa ico ukora ni ibikorwa baguma bagukoresha nyene vy'abafungwa. Mwarakora ibikorwa vy'abafungwa? Urakubura mu gatondo barakubwira ati genda ukorope ma toilette, canke mukamesa amateni. Hari abantu bamaze igihe arico bajeje gusa, abarundi bafashe babagiriza ngo ntibafise ivyangombwa. Bubajeje kumesa amateni y'abapolisi bahaye? Uramesa amateni, bakarima, bakagira isuku nyene mu ahantu nyene basanzwe baba. Turi mu gihe wowe bagufatiye ivyangombwa vyawe, harimwo passport, itike y'indege n'ibindi vyose, hari ico usaba? Ego, hari ico ndasaba, hari ico nsaba gose. Ugisaba nde? Icambere, abantu ba mbere nosaba leta, igihugu canje c'amavuko, ko bomfasha nkasubira nkaronka ivyangombwa vyanje, kugira basi numva vyanse urya musi nzosubire ngerageze iyindi chance. Ikindi kintu nosaba leta, arico gihugu canje c'u Burundi, ndasaba leta yuko yogerageza igakurikirana ibibazo vy'abarundi bafungiwe muri Tanzania, kuko sije jenyene nabonye fundu, nasanze hariho n'abandi benshi bafunzwe kandi bamazeyo igihe kinini, bamazeyo imisi myinshi. Bakamenya ico bafungiwe, nimba ari ikosa bakoze bagahanwa, mugabo bakabimenya ko umuryango w'umuntu ukamenya ko umuntu afunzwe. Saba na leta ya Tanzania, igihugu kibanyi ca Tanzania, yuko coza kirorohereza abarundi n'abandi banyamahanga bose, mugabo vraiment abarundi baborohereze, kubera ko barafungwa bagakubitwa ntihagire ikibakurikirana. Kuko nkuko natwe abatanzani baje ino, nta murundi abafata nabi, nta murundi abakubita, tubafata neza bagasubira inyuma amahoro. Natwe twosaba leta ya Tanzania yuko yoreka kuza abo batoteza abarundi, bobihagarika. Ariko sa bakoze, ariko ari uwo bafatiye mu kosa, bakavuga ikosa bamufatiyemwo agahanwa, mugabo atarenganijwe. Ico nico hanini nasaba leta ya Tanzania. Ambassade na consulat, dufise consulat y'Ikigoma, dufise ambassade y'u Burundi, hari ico mubasaba haba mu bijanye na passport yanyu abatanzania basigaranye n'itike ry'indege, haba no mu bindi bofasha abarundi basigaye mu busho wasizeyo? Consulat ya Kigoma, ambassade y'u Burundi muri Tanzania, turayisaba nayo nyene ko bogerageza bagatohoza abarundi bafungiwe muri ico gihugu kibanyi ca Tanzania, kubera ko hari igihe bafungwa ntibaronke ikibakurikirana. Mu byo dusaba ambassade y'u Burundi nuko yokurikirana ibibazo by'abarundi bafungiwe mu gihugu kibanyi ca Tanzania, hamwe na consulat y'Ikigoma ikabikurikirana ikaraba igitigiri c'abantu c'abarundi bahafungiwe, bakamenya n'amakosa bakoze.
kuko benshi usanga hari abariko bararengana. Benshi bariko bararenganywa. Benshi bariko bararengana kuko hariho n'abaja gukorerayo akazi mugabo bariko baravayo bataha ntibashike, bakabategera mu nzira bakabaka ivyabo bakabasubiza inyuma kandi kubafunga. Urumva dusaba leta ko byose yobikurikirana na ambasade bakabikurikirana. Dusubiye inyuma gato ndibuka ahantu badufatiye ku Rusumo, badukuye ngaho saa moya, ahantu bagiye kudufungira twahashitse 11 z'ubuca. Yari saa moya z'ijoro z'umwana? Saa moya z'ijoro, hama ca tuhashika saa 11 z'ubuca aho bagiye kudufungira. Ca dushika mu gasho ntihabona, ntumenya mw'ijoro, ntumenya no ku murango. N'ahantu habi cane, ahantu badufungiye. Ntiwamenya mw'ijoro canke ku murango? Oya, ntiwamenya mw'ijoro canke ku murango. Wabimenya gusa bagusohoye gusa ukaca ubona ati ni ku murango. Barabemera gusohokaho? Rimwe. Wasohoka nka rimwe mu minsi 3. Ikibazo nari nababajije cyari cyo musaba konsula na ambasade y'u Burundi mu gihugu ca Tanzania. Muyisaba iki imbere ko dusozera? Je saba konsula, nkasaba na ambasade y'u Burundi ko bosabira passport ni y'igihugu bakayisubiza igihugu, hama nkashobora kuyironka nkasubira nkayironka. Bidakunze naho nosaba abajejwe ivy'amapasiporo, bidakunze ko ndonka iyo pasiporo yanje bazonyorohereze gushobora kumpa iyindi pasiporo. Harico musaba indongozi z'u Burundi zifite ico zokora kugira ngo bino bintu bihinduke? Turasaba indongozi z'igihugu cacu cy'u Burundi, tukanasaba n'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kuko ko agakurikirana abantu b'abarundi bari muri Tanzania bafunzwe, hari n'abafungwa batazi ico bazira, akabakurikirana akamenya impamvu baba bafunzwe, kuko bamwe baramaze kubagira abacakara. Bamwe baramaze kuba nk'abacakara kuko arakubwira ngo kugira uzove ngaha iki gikorwa ndakigushinze uzogikora umwaka umwe ucupa ngaha. Wumva nkaho haba harimo no gutotezwa. Dusaba rero leta y'u Burundi n'indongozi zacu, sabare indongozi zacu ko boganira n'indongozi z'igihugu kibanyi ca Tanzania bagakurikirana ibibazo by'abarundi bashobora kurenganywa bari muri ico gihugu kibanyi ca Tanzania. Abasaba ko bobikurikirana bakaganira indongozi zacu n'indongozi za leta ya Tanzania, bagakurikirana abarundi barashobora kurenganwa bakabura ikibavugira. Twosaba rero ko bobikurikirana ibintu bikagenda neza nk'uko vyahora kera, nk'uko abatanzani bazino bagataha bameze neza atawe abariye indwara, nuko natwe tugiye muri Tanzania botureka natwe tukagira ubwigenge nabwo nk'uko bagira bari ngaha iwacu. Kanatsinda asanzwe ari igihugu kibanyi kandi turi muri East Africa Community, twese twiyunze turi hamwe, ibintu byo gutotezwa bigahagarara vraiment. Kuko si jewe, hariho n'abandi numvise, hariho n'abandi nasize bafunzwe hariya bavuga yuko barengana. Ndagushimira cyane Jules. Murakoze cyane. Ndarakwifurije n'imisuhuko, nizere ko tuzoya guhura yaba mu mutwe n'amaguru utambuka neza bimeze neza. Yego, ndizeye ko tuzosubira guhura ameze neza. Gikuru n'ubuzima. Yego.
nuko reka ndabashimire se mwavye muri mwo murabana natwe utabare mugaza mbese biranagwaza ariko mwana yamutureka kwa rukundo intahe igira ishifashije na cyane ifasha abarundi bari muri Tanzania n'abagomba bajeyo kuko uburundi busanzwe butwawe n'abarundi kandi abarundi bifuza ko umurundi atera imbere umurundi yogira agateka kugira ngo ashobore gushinga icuru mu mashinga nuko agira ubwigenga hari hose banyakubaho reka namwe mufite icyo mwokora mudufashe kuri mikoro jewe nyene Juste Gael imakamara musaza tavuga ati baba la vista ula ushuro mushuro hushula none